turakure mu kujya brother yagwa murakomeye turakomeye mwibereho murakoze nanjye ndashimye uri kurikirana n'abarundi sinzi bari bakwiteze cyane n'iki kintu kidasanzwe utuzanye kuri no konseri nkuko bose babizi nije nacindiye Dicobu Music Award 2022 icyo jenzanye no kuririmba kuko niko kazi kanje It's my first time was a concert mu Burundi, so I expect people kuza kunezererwa na natwe no kuryoherwa hama no to support your boys. Yeah. Wabe wa mbere watahukanye agashima imbere benshi bagiye bavuga ko amajambo menshi aho harimo n'abandi benshi mwari ko murahiganwa bibaze ko bagushimiye iki byagenze gute kugira ngo ubu wa mbere na cyane ko no mu gihugu cawe twari tugukumbuye batari ko rabona cyane ibikorwa nkuko abandi bakunda kuza bakaguma bagenda woza gake bimeze gute kubera iki utaboneka kenshi abo je na manager ahubwo nuko nza kimya ariko na manager hama nibaze yuko batanshimiye ubwiza kuko ndabona abantu babereye ari benshi muri mwebwe ariko banshimiye kubera akazi nakoze performance yanje nakoze n'umuziki wanje so kubw'ivyo nshimira abantoye nkaba nshimira n'abarundi bose abanda gusupporting umuziki mwiza jico nzanye n'umuziki mwiza kuko mu myaka yose je ndibaza ko umuziki ntawutanga uno munsi ariko buri uko umwaka ugenda wisoga witera imbere umwaka ubundi uhinduka mbandanya gukura mu muziki kubw'ivyo habamo gukura mu kuririmba akamwe no gukura muri performance so ndibaza yuko nzanye kubereka ko diaspora natwe dushoboye ntabwo bampaye iyo modoka y'izo miliyoni zose kubera karanga cyangwa izina ryanje bawumpaye kubera ibikorwa nakoze again ndasubiramo yuko ikinzanye no gushobora kwereka abaririmbyi yuko cyangwa amahanga n'abarundi bari mu Burundi yuko umuziki natwe turawushoboye kandi ico twifuza no guhuza umuziki w'Uburundi n'umuziki w'abarundi baba hanze twese tukabumwe tugashobora gukora igikorwa guhabwa ryajwi rimwe umurundi wo ngaha aririmba iyo waririmbye neza ntibibe kukubera ubu uri umuririmbyi w'indani mu gihugu ahubwo bibe kukubera waririmbye neza mpereye kwico nyene uhereje ko cyanyuma mu muziki ugiye ukaraba umuziki en general hose hariho hose umuziki utarimwo incabwenge utarimwo agakarisha bwenge ntabwo bari umuziki ntagwa nkuru urimo hagati y'abaririmbyi kabara akantu akagorane kaba kabaye nkuko umuvyeyi n'undi muvyeyi bagira ibibazo mugejeje ubundi bakavyara umwana wa gatatu so muri make nshaka kuvuga yuko ivyo bibazo vyaho umuziki n'umuziki kandi n'uduhuje no kukitutemera abanyamerika ariko umuziki yabo tukama tuyumvireza cyane so kubindi kubijanye na social mura honestly he's my brother kabisa ugiye ukanavugana nawe aje kumsupportinga ibizokurikira inyuma yaho navyo tubiha amaso ariko aje kugira ngo afate umuziki afashe umuziki wanje afashe muri career yanje umuziki no gufasha kwigitera mu twimirije sinda yifotozamwe ahubwo maze kwifatiramo ama video ama selfie n'utundi tuntu twishi sinkunda kwishima kugupostinga ivyo kuko abantu bose baramenye ko nayitahanye kubw'ivyo nta banga ryarimo abantu benshi baramenye ko wayitahanye ariko cyane uraje mu gihugu cawe twitege ikihe gikorwa uri kumwe n'abaririmbyi bo ngamuhira je nkababizi je nama nkora ibikorwa n'abaririmbyi bo mu rugo ntabwo ari agaseseshwa rumori maze gukorana indirimbo nyinshi n'abarimvyi bo ngaha igari nuko ndabandanya nkora hama kizoba gishasha kizoba kibonetse nama nkora twakira ikibazo kimwe hanyuma tubandanye nitwa Shashi mu matingora kuri Bishop TV right muri abarinzi bakorera hanze cyane abanyamurazi cyangwa se ngatunga muri cyuko umuziki wo hanze kuvuzwa cyane barakora umuziki w'Uburundi mbega namwe nk'abari hanze niko murakora gutubwira ngo umuziki w'Uburundi nawo uvuzwe cyane uvuze ko umuziki wo hanze ari uvuzwa cyane ngaho ushatse uvuga umuziki w'abaririmbyi twebwe tuba hanze cyangwa umuziki w'abatanzania umuziki w'abaririmbyi bo hanze atarabarundi atarabarundi bon icyo nibazo ko ari kibazo buri umuntu wese afise ikimugenga muri je ku ruhande rw'iwanje kuba ndiyo nkaba mvuga indirimbo ziwanje mu rurimi rw'iwacu twumva rw'ikirundi mba ndiko ndagerageza kugira ngo nizi wanje bazivuza hariya basi bazokumve ko harimo ikirundi ari umurundi yaririmbye ndibaza yuko kugo ruhara rwanje ndagerageza aho gace kanje abenshi bavuga yuko ngo ikibazo cy'abarundi bakuye mu
n'akahe kagoye wokunira abandi baririmbyi baba bifuza kuja muri ayo mahanga n'abanebwe basanga ko indirimbo zabo zitwa hariya? Kuvuzwa biravana naho ubuvuzwa, sino kubesha. Haraheze imyaka myinshi, je maze imyaka ishika 13 nina hafi muri Amerika, ariko nta myaka 3 iheze numvise ururirimbo rw'umunyafrika numwe. Mu myaka 3 muziki w'ibiri ko birahinduka, sivyo? Narumvirije ku radio station nkuko amaradio yanya amaradio roko, ndumva mu indirimbo ya Burna Boy kuri station yi radio, ndumva indirimbo ya Wizkid. Ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bitari bishoboka, ariko uko turiko duprogressa tugenda, turiko turekeza ahantu heza, nubwo bohera hari iwabo bakazohereza iwaciri muri radio ko natwe tuzoshika mu turabanyafrika, aho siyo? Sana. Murakoze, twagira tusabe president wa Dicobu yegere ngaha kugira twakirira abashitsi. Tuna wageni special kabisa kutoka Kenya ambao walitoa msaada mkubwa kwa award ya Dicobu, na amua kusema kwa Kiswahili ili wasikie. Yeah. Swahili. Na Kiswahili anazungumza vizuri sana. President mpokee kwa sababu yeye ndo anamjua, anamfahamu zaidi, na yeye kidogo azungumze mawili matatu, lakini kwa niaba ya president mpokee. Yeah, thank you very much. Kwa hiyo nitaongea kwa Kiswahili ili hao wageni wetu wasikie. Kama nilivyowaambia, Dicobu tumefanya mambo makubwa, lakini hatungeweza bila kuwa na support. Kwa hiyo ningependa ni introduce Mr. Zach. He's American and Kenyan at the same time, and with his wife Joan Lop. So hawa watu wamesaidia sana, tusaidia, tumepewa sponsorship ya ile event, na hawa kabisa wamesupport kwa kiwango cha juu. Ningependa niwapongeze tena kwa kazi nzuri waliolifanya. Fasha tuwakomera mashi. Mwende muziki wa kila bashi. Kwa sababu wamefanya mambo makubwa sana. Kwa kitu kingine ni wageni hapa. Nadhani ndo mara ya kwanza kufika, na tumepanga hii safari tuko wote, na kuna miradi nyingi tuko wote tunafanya. Kwa hiyo wanakuja kuangalia jinsi wanaweza kutusaidia na kufanya kazi zingine na sisi wenyewe. Kwa hiyo ningependa nisipotezee muda. Yes. Hata kaneno moja tu au kanatosha. Hamjamboni. Kwa majina naitwa Zakayo mrefu. Nimetoka Kenya, lakini naishi Marekani. Naishi na ndugu yangu Samuel. So yenda introduce kwa Dicobu. Yes. Yenda introduce kwa Dicobu. As far as talent, tukakuwa na Don Bright hapa akatuambia, so sisi tumetoka Afrika, tunajua changamoto sana ya wasanii ama talent tofauti. So kampuni yangu inaitwa Imani Wellness. Mimi na mama my wife we are providers, we are doctors. So ndo tuliweza tusema tunashukuru Mungu kwa sababu tuweka hiyo that platform tusaidiane. So ndugu, congratulations. Tuko na wewe, tutaendelea pamoja. That's right, yes. So yes, kwa Kenya sisi East Africa, sisi ni mandugu na madada. So tumekuja hapa tufurahiane, tuchangamke, tuone vile tunaweza saidiana kibiashara, kisanii, whatever the talent, whatever Mungu atatuwea kipao tusaidiane. So mbarikiwe sana. God bless you. Thank you so much. Asante. Asante sana kaka. Asante. Thank you. Asante. Bagomba dusabe kwanza mbere yuko president wa diaspora nawe gatonya agira icavuze, ariko duhamagara abantu muri Connect leo bagira batangira amakarte simu. Amakarte simu abashitsi bamwe n'abasangwa kugira nabo nyene kugira babe barayakoresha byorohe. Bazi ko umurongo bari muremure cyane, ariko bemeye kubasanga ngakugiga cinde kumva nakigo. Okay. Reka tubakeze cyane kandi tubakire mu Burundi. Twabwira ati turabishimiye gose kubabona. Turagiye kubona yuko no mwaka muyumvire yuko muza hano babiteramisha, tukababona tukabamenya ko twabarabira kure, ariko ubunye turabona yuko muri hano mu Burundi. Connect rero twavuze yuko dushaka kubaherekeza muri iyo minsi muzomara hano, mukubazanira uburyo bwo gutuma tumana ko kugira muze muravuga n'abakunzi banyu. Twabagira tubashikirize amakarte SIM VIP yo muri Connect kugira ngo abakuri internet cyangwa mu guhamagara abakunzi banyu bizoborohere mu kiringo muzoba muri hano mu Burundi. Connect irabakunda kandi bifuje karibu mu Burundi cyane. Merci beaucoup. Fasha twakomera amasha abantu ni beza vuba.
reka namwe nubwo muri abajournaliste no muradufasha none ko none impundu kidategwa n'umwe Nuko rero imbere Imana ibahezagira kuba twagomba dusabe perezida wa diaspora nawe yegereye hajya wabamereye abantu avuge nko mu munota umwe nawe kuko bari kumwe na perezida wa Dicobu niwe ari kumwakira ariko amenyesha amakuru muri aziko tutatubigira vuba vuba karibu akajambo gatonya murakoze cyane ubwa mbere nagira mbanze kwakira bano bashitsi mere kuri Bright igihe aronka agashimwe muri Amerika niho narindi ndibuka ko n'urufunguruzo rw'umuduga nije narumuhaye turi kumwe n'urongoye Dicobu ni kuri byari ibintu byiza yarerekanye amatalent meza cyane yatumye ashobora gutorwa hama nkaba nagomba gushimira cyane uno muryango washigikiye igikorwa cyabereye muri Amerika bakaba bishikiye no ngaha kugira ngo bashobore kwifatanya natwe ikiye ni ikintu cyerekana ko ari igikorwa cyiza cy'urukundo nibaze yuko cobera n'akaro keza abandi bagwiza tunga baba bari ngaha mu Burundi canke muri Amerika yuko boze bashigikira ibikorwa nk'ibi uwo muryango waje kwerekana ngaha mu Burundi hama nagira nshimire namwe abajournaliste ukungene mwitanga imisi yose mukaza kwakira abantu bariko barerekana imigambi itandukanye na cyane cyane abo muri diaspora ibikaba no mu ntumbero twiyemeje y'ukubandanya tubwira abantu na cyane cyane abo muri diaspora ko boza bakazana ubuhinga butandukanye bwo guteza imbere igihugu murakoze Imana ibahezagira. Thank you. Murakoze.